Yezu abonye ishengero rikoranye aduga ku gasozi ngo amare kwicara, abigishwa biwe baramwegera. Araheza atangura kuvuga abigisha muri aya majambo ati: hahiriwe abari n'umutima ushima ubworo, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Hahiriwe abari mu marira, kuko bazohozwa. Hahiriwe abitonda, kuko bazotorana isi. Hahiriwe abashonje n'abanyotewe ubutungane, kuko bazoshira ipfa. Hahiriwe abagirira ubuntu abandi, kuko nabo bazobugirirwa. Hahiriwe abari n'umutima mwiza, kuko bazobona Imana. Hahiriwe abaremesha amahoro, kuko bazokwitwa abana b'Imana. Hahiriwe abahamwa bahorwa ubutungane, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Muzoba muhiriwe nibabatuka bakabazigiriza, bakabaremera amabi yose muhorwa jewe babesha. Muranezerwe muhimbarwe, kuko impera yanyu izoba nini mw'ijuru, n'abahanuzi babatanze nuko babahamye. Ijambo ry'Imana. Kristo rushemezwa. Arakoze umuvukanyi aje kudusomera rino jambo ry'Imana ridufasha muri kino giteramo cy'uyu munsi. Turisanga mu nkuru nziza ya Matayo ikigabane ca 5 kuva karongo ka mbere gushika ku karongo k'12. Ni inkuru nziza itubwira ubuhirwe, inzira y'ubuhirwe. Yezu Kristo ari kuri wa musozi muremure, agaheza akigisha abantu. Inyigisho ni inyigisho ikomeye, irimwo nogira nti inyigisho nkuru bijanye n'ukwemera kwacu n'imico n'imigenzo iranga umukristo. Irimwo nogira nti inzira idushikana ku bweranda. Amaze kuvuga abahiriwe abaribo, yaciye agira ati: mwebwe rero munyumva, muri umunyu mukaba kandi umuco w'isi. Genda mube umunyu mube n'umuco. Agiye kandi kuvugiye kubereka abahiriwe abaribo, yaciye asubira kwigisha no kwibutsa amabwirizwa y'Imana nk'uko yari yanditswe mu bitabo vya Musa. Akagira ati: handitswe ngo jeho ndababwiye nti. Agatanga rero intumbero nshasha y'ingene abamwemera bo kwigenza. Ayo mabwirizwa y'Imana aza yunganira iyi nzira y'ubuhirwe, niyo adufasha kubaberanda. Turi ku munsi ugira 4 wa kino gisabisho cacu c'iminsi 9. Twibukanye ko inyigisho ifise ijambo ry'umutwe rigira riti: nk'uko data wo mu ijuru ari mweranda, na twebwe ni beranda mu gihe no mu kibanza turimwo. Twarazirikanye ubweranda icyo ari cyo, ko ari umuhamagaro wazira muntu wese, kandi ko atamuntu n'umwe adashobora kuba mweranda, kuko twese turabishobora. Ariko twarabonye ko atamuntu aba mweranda mu kwigana uwundi. Umwe wese afise inzira yiwe yo kuba mweranda. Ariko kandi turiko turarabira hamwe icyo ari cy'ubweranda. Twarabonye ko Imana yonsa nyeranda, natwe tugaheza tukavoma kuri ubwo bweranda bwayo. Twarazirikanye kandi ko atamweranda wenyene abaho. Tubaberanda iyo turi kumwe n'abandi, iyo dufashanije n'abandi, iyo dushigikiranye n'abandi. Ku munsi ugira 2 twarazirikaniye hamwe ibiranga umweranda: n'ukwihangana, n'ukwitsinda, n'ukuba umuntu w'akanyamuneza, yuzuye akanyamuneza kandi aha akanyamuneza abandi. Twarabonye kandi ko umuntu mweranda ari umuntu yitwararika icogirira neza abandi, atiraba we wenyene gusa. Twarabonye kandi ko
umuntu ari mu nzira y'ubweranda yitwararika igisabisho. Udashobora kuba mweranda udasenga. Inema y'Imana ari idufasha kuba beranda. Ku munsi w'ejo wari umunsi ugira gatatu, twibukanye ko twarabiye hamwe intambamyi zitubuza kuba beranda. Twabonye ko intambamyi zitubuza kuba beranda ahanini ari zibiri. Ubwa mbere, kugomba kuba beranda dukoresheje ubwenge bwacu, tukibaza yuko umuntu azi byinshi mu by'Imana, yize amashuri menshi, yaminuje, ari we ari mweranda. Ariko ubweranda si rundo w'ubumenyi mfise, ubwenge bwinshi mfise, cyangwa amadiplome menshi mfise. Habe namba. Ubweranda ni ukwakira iyo nema y'Imana n'iyo ngabire y'Imana muri twebwe. Twarabonye kandi ko ikindi gishobora kutubera intambamyi yo kuba beranda ari ukugomba gukoresha ingufu zacu. Nkibaza ko kuba mweranda ari impera y'ibikorwa byinshi nakoze byiza mbere washaka, mugabo igihe bitari mu rukundo naho nobikora nka Pawulo, nabameze nk'ikinjanja gihuhuma. Kira noneho mbere ntari kumwe n'umukama, ntafashijwe n'iyo nema y'Imana, nta n'ibyo nashobora gukora. Pawulo mweranda arabivuga neza ati inema y'Imana niyo ingira icondi. Izo ntambamyi zibiri rero kugira ngo dushobore kuzitsinda, dushobore kuzirengera, nuko twugururira mutima mweranda akatuyobora, akadufasha. Muti none uyu munsi tuyaga iki? Ikiyago cy'uyu munsi gishimiye kuri iri jambo ry'Imana twumvise, inzira y'ubuhirwe. Tumaze kumva ubweranda icyo ari cyo, tukabona tanga umuntu mweranda, tukabona kandi n'intambamyi zishobora kutubuza kuba beranda, turashobora kugira tuti none ubweranda burashoboka koko, kuko turafise akarorero twisunga kuwabaye mweranda, kuwagendeye ubweranda. Uwo ni Yesu Kristo. Muhava mungira muti none ko Yesu Kristo yari Imana, twebwe tukaba turi abantu, twebwe two kwigana Imana kandi tutari Imana turi abantu? Egome, Yesu niwe karorero kacu, niwe tugenda twisunga, niwe tweza amaso, niwe twigana. Izina wa Kristo bisigura kandi ngo uwundi Kristo. Muri twebwe twarazirikanye ko ubweranda ari ubutumwa, n'ubutumwa bwo kwerekana Kristo mu bantu. Kwerekana Kristo mu bantu rero ni ukugendera ako karorero Kristo atwereka, akarorero k'urukundo, akarorero k'ikigongwe, akarorero k'ukwitsinda, akarorero ko kwitangira abandi. Iri jambo ry'Imana dushikirijwe ritubwira abahiriwe abari bo. Iyi nzira y'ubuhirwe niyo kandi inzira y'ubweranda. Abahiriwe nibo beranda, kuko aberanda barahiriwe, bama mu kanyamuneza, bama baninahaza Imana. Aberanda nabo kandi tuvyibukanye, umuntu ntaba mweranda amaze gushika mu ijuru. Aba mweranda kiri ngaha ku isi. Ubweranda tububamwo tukiri ngaha ku isi, tubugenderamo tukiri ngaha ku isi. Ko twabonye rero ibanga umuntu mweranda, ibiboneka n'ibitaboneka, ikibazo umuntu wese yibaza ni iki: nokora iki ngo mbe umukristo mwiza? Mbega inzira zishika ubweranda ni izihe? Inyishu Yesu arahejeje kuyiduha. Umuntu arafise ikimuranga, ikarata karanga muntu yiwe. Ikarata karanga mu Kristo n'ubuhirwe nkuko Yesu Kristo bidushikirako. Umweranda n'uri n'umutima ushima ubworo. Umweranda n'uwitonda. Umweranda n'uwo arirana n'abarira, akanezererwa n'abanezerewe. Umweranda
n'uwamanyotewe ubutungane n'ukuri ahabaye. Umweranda n'ufise impuhwe n'ikigongwe agirira abandi, cane cane abari mu marushwa. Umweranda n'uwo ahabaye yamaharanira ko haba amahoro, ko hatekana, ko hazira induru n'intambara. Umweranda n'ufise umutima mwiza, ufise umutima nk'uw'Imana. Nurya kandi adatega ubwoba n'uruhamo rumushikira kubera ubutungane aharanira agwanira. Nkuko Papa Francisco abitubwira, ubuhirwe icitiranwa c'ubweranda. Inzira Yezu atwereka ari nayo yaciyemwo iratandukanye n'inzira z'abisi. Inzira abisi bahurumbira ntibirukira ubuzima bworo, ntibirukira ubukene, nyabunda barondera kugwiza no kurundarunda itunga. Abo uyu munsi ntibitwararika cyane ivyogirira neza abandi, nyabuna bitwararika ivyabo. Izo rero ni inzira zikari zitwara mu rupfu. Yezu ati nimwihate muce mu nzira ifunganye. Umve namwe ngo hahiriwe aboro. Mu isi ya none kene ni nta jambo, umworo ni nyagupfa. Uwo twita umuntu w'ijambo ni ufise ibintu, uri nico yiha n'icaha abandi. Abantu benshi barashize umwishimiro wabo ku matungo bafise. Umutekano wabo bawuzeye ku mafaranga yabo no ku mufuko wabo. Bazi ko barwaye barivuza, ico bashaka cyose bararonka, ico bakeneye kurya nico bararira. Bakibaza yuko amahoro yabo ari ngaho, amatungo yabo akingiwe, nabo nyene nta mutekano baba bafise. Iyo amafaranga yabo ari muri banke babona ko ahava yo kwibwa canke yota agaciro, nk'iyo hadutse ikiza mu gihugu, intambara n'ibindi, ikintu ca mbere bitararika no guhungisha ayo mahera yabo n'imbere yuko bahungisha ababo. Umwizero wabo rero uhagaze ngaho, uhagaze kwitunga bafise. Ico bibagira nuko urupfu ruje atana kimwe bazotahana, atana kimwe bazotwara. Umutima ushima ubworo udutuma twitandukanya n'ivyo dutunze, bigatuma twidegemvya mu vyo dukora, ntitube abaja bifaranga canke abaja b'abandi bantu. Umwanditsi w'inkuru nziza Luka niwagira ati hahiriwe aboro, agahamagarira abatunze gusabikanya n'aboro no kugira umutima ushima ubworo. Umworo nuwo yizigira Imana, yizeye ko ivyo afise vyose ari ivyo yahawe atari ivyiwe. Yezu yarabiduhaye ko akarorero ko kugendera ubworo ngo natwe tumwigane. Ekleziya ya Yezu Kristu ni ishuri ryo kugendera ubworo. Bamwe mbere bakabugira uburyo bwabo bwo kubaho ngo bifatanye n'aboro. Mu gihe cya none biragoye kwemera kuba mu bworo, aho bose bahaya bakarata itunga bafise. Yezu ati hahiriwe abitonda, hahiriwe abitonda kuko bazotorana isi. Nkuko twabizirikanye, ubwitonzi n'ikimenyetso kitabesha curi ko ararondera ubweranda bwa misi yose. Uwitonda ni wa wundi kandi yitsinda, yihangana, atarondera kugera ingere ku yindi canke atarondera kuyihora. Muri iyi minsi turabona hirya no hino abantu biziziwe n'ubukozi bw'ikibi n'agacinyizo, ukamengo niko kabaganza. Abantu bama bahanganye, imishamiro n'amatsi bigatuma twama
uruhagarara rwa misi yose rudahera, tukama mu ruhagarara mu mutima, tukama mu ruhagarara aho tubaye. Abantu ni basigaye bitwa bangenze buhoro. Abantu bangenze buhoro rero barakewe kugira ngo isi ironke amahoro, isi igira ubuzima. Yezu ati nduwitonda kandi nicisha bugufi. Ubwitonzi ni camwa ca mutima mweranda. Umuntu yitonda si kijuju, si ntama, si gihwiji, ahubwo n'uwuzi gushishoza, akamenya intege nke ziwe n'iz'abandi, agatahura iyo abandi baguye mu caha, akabihanganira naho baba batari mu kuri, kugira ngo atekane kandi ahitekana abandi. Umweranda Tereziya w'umwana Yezu ati urukundo nyakuri si kandi atari kwihanganira amagara make y'abandi. Umurundi nawe ati uwihoreye ahonga bike, akongera ati ngenze buhoro yishe intambwe. Hahiriwe abitonda. Ese natwe twaba bitonda? Yezu yaratweretse akarorero k'ubwitonzi igihe ari imbere y'abagomba kumwica, yabaje kumufata ntiyagombye kwigwanira, ntiyagombye mbere no kubagwanya. Suko atarabishoboye, yarabishoboye, ariko yararetse. Baramufata uko bashaka, baramukubagura, eka mbere n'uwaraje guca ugutwi umusuku umusaserdoti mukuru araheza aragusubiza ko kugira ngo yerekane ko iwe atagikenye ashira imbere. Tusabe rero iyo ngabirano y'ubwitonzi mu byo dukora byose. Arabandanya ati hahiriwe kandi abari mu marira kuko bazohozwa. Hahiriwe abari mu marira kuko bazohozwa. Mbega amarira Yezu avuga n'ayahe? Amarira Yezu avuga si amarira y'abigirisha, y'abiririsha, canke atewe n'ubube gito bwacu. Amarira Yezu avuga ni amarira y'abababara kubera ububabare bw'abandi, canke bababara kubera ububabare batewe n'abandi. Umuntu arira kuko ariko ararenganywa, kuko ariko aratotezwa, canke ko abona biwe bariko baratotezwa. Ni ya marira y'umuvyeyi abona abana biwe barahunze batakiri kumwe. Ni ya marira tubonye abantu bahohotwa tutari bubagwanire kuko ataburyo dufise bwo kubagwanira, tukabura ico tugira n'ico dufata, mugabo tukaririra ku mutima. Amarira Yezu avuga ni ya marira turira turoborogera Imana, twambaza Imana kugira ngo ihindure isi, ihindure imitima y'abantu. Muri iki gihe abantu ntitugomba ikintu kitubabaza. Iyo tubonye umuntu agowe turahunga, tugahisha amaso. Murabibona mbere no kwa muganga hageze aho abantu bagira ati hakuye umuntu yobabara, mbona nibatume bamufasha agende kare. Bimwe twita guhohosha umuntu ataracikana, kuko tugira tuti hava babarira hejuru. Turatinya ububabare rero. Ariko kandi hari abantu baryoherwa nuko abandi bababara, bakanabababaza mbere. Hari abantu baryoherwa no kubona abandi bariko barababara, abandi bariko bararira, bakariza abandi. Tugerageza kurondera ibintu byo twibagiza ububabare bwacu cyangwa bwa bene wacu. Isi ya none iratinya amarira n'amaganya. Gukora ngo bidutera amaganya bihere ni byiza. Kugerageza kugabanyiriza amaganya abantu ni byiza. Kugerageza guheza ubukene, kurondera imiti ivura indwara zidakira, kurondera ko intambara n'indwano zohera mu bantu ko nizo zitera amarira mu bantu, ibyo ni byiza. Ariko tumenye ko hari ibyo tudashobora gukuraho.
urupfu, indwara, indwano bizokwamaho kuko nibigize abantu. Umuntu abona ibintu uko biri akabyakira atidoga kandi atawataye ku mwikomo, urya ararinda umusaraba wiwe, arakira umusaraba wiwe, agakurikira Kristo. Arakira kandi n'umusaraba mwene wabo kugira ngo amuremurure, nk'uko Simoni w'Isireni yakira umusaraba wa Yezu akamuremurura. Uyo muntu rero yakira uyo musaraba we n'umusaraba bene wabo, uyo ni mweranda. Uyo muntu yemera kakira ayo marira, akaririra bene wabo bagowe barushe, akabafasha muri ubwo bubabare barimwo, mugabo ashaka kubatezurira, uyo ni mweranda. Twibuke ingene aberanda bamye bitanga kugira ngo abantu borohegwe bagire ubuzima bwiza. Umweranda Tereza w'Ikarakita yamye yitwararika kuremurura aboro n'abakene, yamye yitwararika guhoza amarira y'abagowe y'abarushwa. Ivyo byaramushikanye ku bweranda. None Paulo mweranda ntagira ati nimurirane n'abarira, munezererwe n'abanezerewe. Nitukanezerezwe nuko uwundi ariko arababara natwe twiryohererewe. Aho tuzoba turiko turahusha inzira y'ubweranda. Ubwami bwa Yezu, ubwami bw'ubutungane, ubwami bw'amahoro. Yezu naganze agabe mu mitima yacu, agabe mu bihugu vyose no mu ntara zose. Yezu yaratweretse kandi iyindi nzira y'ubweranda, nukuba abantu barondera amahoro, baharanira amahoro aho bari naho bagendera. Ati hahiriwe abarondera amahoro, abaharanira amahoro, kuko nibo bana b'Imana. Ubu buhirwe budutuma kwibaza no kuraba iruhande yacu. Intambara, indwano zihari ziguma zisubiriza urudaca. Turabona neza yuko izo ntambara n'izo ndwano atabandi bazitera atari twebwe. Twebwe, mvuze twebwe ndiko ndavuga twebwe aba Kristo, twebwe abatoranye iryo zina rya Kristo. Birababaje kubona ibihugu birimo abakristo benshi nk'u Burundi, u Rwanda, Kongo twama mu ntambara turudaca kandi hagati y'abavukana. Turategerezwa rero kuba ibivumbiko by'amahoro, turategerezwa kuba abaharanira amahoro, abarwanira amahoro. Ibigwanisha turwanisha Yezu yarabitubwiye, ni bya bindwanisho byo kugwanya shetani, kuko shetani yarikiye mu mutima wacu nitera intambara. Kenshi rero turaba inyanduruko y'amatati canke isoko ryo kutumvikana hagati y'abantu n'abandi. Ivyo biraba igihe cyose ndorera abariko barashamirana simbanguranye. Igihe cyose nteranya abantu ngakozamwe agati kugira ngo babandanye barwana. Igihe nkokeza biraba kandi igihe mbeshera bandi ikinyoma cy'agacamutwe. Igihe cyose nshigikira intwaro z'agahotoro n'agacinyizo, ico gihe mba ndiko ndaba inyanduruko yuko habura amahoro aho ndi. Ukubeshera abandi, ukwararaza, ukurementaniriza abandi ntaho bitandukaniye n'ibikorwa by'iterabwoba. Aho abandi batera intambara y'amasasu, jewe ndatera intambara y'amajambo. Aho abandi batera intambara y'amabombe, jewe ndatera intambara y'ikinyoma. Ndatera intambara yo kwararaza abandi, yo gukura kwa gashambara abandi. Aho kwararaza ubundi rero mushikire
umuhanure, umukebure, ureke kumuvugira mu ntamatama, ureke kumuvugira mu mugongo. Abantu baremesha amahoro bitwararika ko aho bari haba umutekano, abo ni beranda. Ijambo ry'Imana riraduhamagarira cyane kurondera amahoro turi kumwe n'abandi. Ntidushobora kurondera amahoro rero tutarondeye ubutungane, kuko amahoro ni camwe kiva ku butungane. Mu kibano cacu kenshi turafise amakenga y'ico twokora kugira ngo aho turi hashobore kuba amahoro. Tugira tuti none je ko atakigwanisho mfise, none je ko ntari umusirikare, none je ko ntari umutetsi, none aba bantu jewe nokora iki kugira ngo aho ndi haba amahoro? Ico ukwiye gukora kugira ngo aho uri haba amahoro nuko wobana neza n'abandi, ngo kwirinda kuba inyanduruko n'ingendamuvano y'umushamirano, nuko kandi umuntu w'imvuga kuri, umuntu atunganiriza abandi, umuntu kandi yamasaba asenga asabira amahoro ahari, asabira amahoro abandi, asabira amahoro igihugu. Kuba amahoro ntivyoroshe mu gihe bisaba kwicarana n'abantu bose, harimo nabo ibintu kumwe, abo twita abansi, abo twita abakeba, abo twita abatugwanya, canke abo twita abanyamahanga. Abo nyene nibo dukwiye kwitwararika, nibo dukwiye kwegera, kuko muri Kristo nta munyamahanga ariho, nta mwansi twategerezwa kugira. Yezu atubwira ngo nidukunde mbere n'abansi bacu, dusabire n'abaduhama. Ati subiza hamwe niwo mushize kubiri mugifatanije akayira. Ivyo bisaba rero umutima, tugashira imbere urukundo rumwe rudutegereza gukundana, gukunda n'abandi batwanka n'abandi baturwanya. Dushize imbere uwo urukundo, niho na cakiyago gishoboka, na vya biganiro bishoboka, niho na wa mwumvikano ushoboka, kugira ngo dushobore kubaka ikintu kirama. Ariko kandi ivyo tukabigira tudahendana, tuvugana ukuri, tutabeshana. Ico gikorwa rero si ico mu biro, si ico kuja ku meza y'ibiganiro tutavugana ukuri kubitubujije amahoro. Ni nyabuna kwemanga amatati ari mu bantu, kwemanga ko hariho amatati hagati yacu, kwemanga ko hariho ivyo dupfa hagati yacu, kwemanga ko hari uwo narenganije ntegerezwa kumusubiza utwiwe, kwemanga yuko hari uwo ntubahirije agateka kiwe nategerezwa kumubahiriza mu buzima bwiwe, kwemanga ubudasa bwacu mu vyiyumviro, tugaheza tugahindukiza icari intambamyi, tukagira karyo ko kubaka no kubana mu isi nshasha, isi yuzuye akanyamuneza. Gutera imbuto y'amahoro niko kuba mweranda, gutera imbuto y'amahoro niko kuba mweranda. Paulo aragira ati kurikiza ubutungane n'ukumera urukundo n'amahoro, uri kumwe n'abambaza umukama n'umutima ugororotse. Turabisanga mu ibaruwa rya Timote rya 2 akarongo mu kigabane ca 2 akarongo ka 22. Natwe twihatire rero kuba abantu baremesha amahoro, na cane cane muri bino biringo no muri ino siya no muri kino gihugu cacu turimwo. Niyo vyoshika bikadusaba ko dutanga ubuzima bwacu kugira ngo abandi bagire amahoro, tuzoba dukoze iciza. Na Yezu yaratanze ubuzima bwiwe kugira ngo abamwemera baronka amahoro, baronka ubuzima. Uremesha amahoro ni mweranda, kandi abo beranda bariho no muri kino gihugu cacu bariho, kuko hariho benshi bemeye ubuzima bwabo burahasigara kugira ngo ntibabe inyanduruko
yo gutera intambara n'amatati. Iyi ni inzira y'ubuhirwe Yezu atubwira, iyi ni inzira y'ubweranda Yezu aduhamagarira gucamwo, ni ukwama dusabana umwete mwinshi. Agira ati hahiriwe abahamwa bahogwa ubutungane, bahogwa ukuri. Abahiriwe ni bamwe bama basaba n'umwete mwinshi, kuko bafise inyota yo kubona ubutungane bw'Imana bwiganje mu isi. Abafise inyota yo kubona ko ubutungane bw'Imana bwiganje mu isi. Ubutungane Yezu avuga ubwo mu masentare, ni cyane cyane kwitwararika guha Imana ikibanza cayo mu buzima, mu kurangura ico Imana ishaka. Ngubwo ubutungane Yezu avuga. Kurangura rero ico Imana ishaka, tukirangurira bene wacu, ni cyane cyane gutunganiriza abo bato bato, abo bacinyizwa, abo banta jambo. Iyo umuntu atanguye kuja aritwararika kuba mukuri mu byo akora n'ibyo avuga, aba ariko ararondera ubutungane. Umuntu w'intungane ntiyemera kwicara mu gahari k'abarenganya abandi, bikwegera ko byose, ntibibuke gusabikanya na bene wabo, bakitwaza wa mugani wataye igihe ngo umubangabanga uribwa n'ubangutse, canke ngo amazi make ahebegwa imfizi. Bakagomba gukoresha igikenye mu gucinyiza abandi. Abo nta butungane bakoresha, nta butungane barimwo. Yezu Kristo yaremeye umusaraba, aremera kubabara, aremera gupfa mbere kugira ngo aharanire ubutungane. Natwe tumwigane, tumufatire kwa karorero. Abacamanza barashobora kuba beranda, abasirikare barashobora kuba beranda, abategetsi, abaturongoye, abatware barashobora kuba beranda, iyo bashize imbere ukuri, ubutungane no kwitwararika ineza yabo bajejwe. Birashoboka kandi mu gihe cy'uyu munsi, batarindiriye ejo. Iyindi nzira kandi y'ubweranda Yezu atubwira kandi aduha kwa karorero, ni kuba abanyakigongwe. Ngo hahiriwe abanyakigongwe kuko nabo bazokigirirwa. Tuzirikana ibiranga umweranda, twarabonye ko umweranda ari umuntu yihangana, umuntu yitsinda, umuntu atarondera kwihora, atari umuntu agomba kugera ingere ku yindi. Ivyo ntushobora kubishobora udafise ikigongwe muri wewe, udashobora kugirira ikigongwe abandi. Ikigongwe twibukanye ko ari ingabirano duhabwa na mutima mweranda. Ntidushobora kurekurira abandi, kugirira ikigongwe abandi tutabifashijwe na mutima w'Imana. Muri kamere ka muntu ni ukwihora. Yezu rero ati hahiriwe abanyakigongwe. Ikigongwe tugitegere mu mice ibiri. Ubwa mbere, gufasha no gushigikira abari mu bukene kuko ubagiriye impuhwe. Igihe twazirikana umwaka w'ikigongwe Papa yaduhaye kuba muri yubile y'ikigongwe c'Imana, twarazirikanye hamwe ibikorwa by'ikigongwe bikora ku mutima n'ibikorwa by'ikigongwe bikora ku mubiri. Kugaburira ushonje, guhindaro ingenzi, kwambika uri gusa, kuramutsa uri mu ibohero, gufuba uwapfuye, guhanura abari mu gicumuro, gusabira andi, kwihanganira abatugora. Ivyo vyose n'ibikorwa by'ikigongwe. Ukora ibikorwa bene ivyo rero uri mu nzira y'ubweranda. Ariko kandi ikigongwe turagitahura mu kurekurira abatugiriye nabi, abamvuze, abambesheye, abanyivye, abantoteje, abanyiciye abanje, abantumye mpunga, abankuye mu kazi.
abo bose nkumva ko ndabarekurira ntagira inzigo, bafise ikibanza mu mutima, duhuye nkabaramutsa nkabavugisha. Iyo ngendo izirana no kwihorahora no kugera ingere ku yindi. Erega ntitwihende, nta mweranda ariho, twese turabacumuzi, tubeshejweho n'ubuntu n'ikigongwe by'Imana. Umuntu yuzuye impuhwe n'ikigongwe ni mweranda, kuko afashanya n'abandi gushikira ubweranda. Mu kubarekurira twibuke rya jambo Yezu agira ati, nimube abanyakigongwe nka so wanyu wo mu ijuru. Ati ntimucire abandi rubi, niho namwe mutazorucirwa. Ati ingero mugeresha, niyo namwe muzogererwako. Nimutange, niho namwe bazobaha. Tuba abanyakigongwe rero, gutyo tuzoba turiko turarondera ubweranda. Stefano mweranda bariko baramwica yavuze ati, dawe bagirira ikigongwe. Asubira mu rya jambo rya Yezu ati, ntibazi ico bakora, bagirira ikigongwe. Ese natwe twakwama dusabira ikigongwe abatugirira nabi. Iyindi nzira y'ubuhirwe tuyiciyemo duheza tukababeranda no kugira umutima mwiza. Kugira umutima mwiza, mbega umutima mwiza ni usa gute? Umuntu w'umutima mwiza bavuga ngo nindansa, ngo arera, nta kabi kari muri we. Uwo mutima mubi nawo bavuga ngo afise umutima wirabura. Ibyo dukora byose cyangwa ibyo tuvuga biva mu mutima wa muntu. Umutima mwiza ni umutima uzira inzigo, uburyarya, wanka igicumuro. Ni umutima uri mu rukundo gurukiye bose. Ni umutima nk'umwana mutoyi. Yezu yaravuze ngo nimutahinduka ngo mube nk'abana bato, ntimuzohonyera mu bwami bw'ijuru. Umwana mutoyi nta mutima muba afise. Muri Bibiliya umutima wa muntu ni kami kiwe, niho tuyagira n'Imana. Umutima mwiza ubonekera mu bikorwa byiza no mu mubano mwiza tugirana n'abandi. Inkuru nziza ya Matayo kikabane ca 25 iratwereka ko ikigongwe ari go rupimo n'urugero rw'ubweranda bwacu. Yezu ntadutumirira gukunda abandi gusa, aradutumirira cyane cyane kumwigana no kumufatira kwa karorero, kuko yatugaragarije ikigongwe c'Imana mu kutwereka uwo mutima mwiza. Mu kigongwe tugirira aboro n'abakene niho hagaragarira bimwe biranga ubweranda dusanga mu buzima bwa Yezu Kristo. Iyo dusanze umuntu arambaraye kwibarabara kuko yishwe n'inzara, atagira ico yambara, atagira icanywa, atagira icarya, tugaca tuvuga ngo ico ni ikibazo ca leta ntibituraba, tukicira iruhande tukarengana, tukagira tuti abo bantu badutera umucafu mu gisagara nimukure n'umwanda. Tuba turiko turaca kubiri n'urukundo rw'Imana, kandi nta mutima mwiza tuba dufise. Dusaba Umukama rero ngo atwongereze uyo mutima, aduhe uwo mutima, kuko uwo mutima uva ku Mana nyene, si umutima wa muntu. Yezu yaratweretse kandi iyindi nzira yo kubaberanda, inzira idushikana mu buhirwe. Ni kurinda abadutuka, abaduhama, baduhora ukuri twavuze. Ngo muzoba muhiriwe nibabahama bakabatuka bakabaremera mabi yose ku bwanje, ko muranezerwa muhimbagwe, kuko impera yanyu izoba nini mwijuru. Hari ibyumviro abagenderamo bidahuye n'inkuru nziza. Abakristo bamwe bagomba gutandukanya iby'inkuru nziza idutegereza, imigenderanire bafitaniye na Yezu, n'inema baronka mu gusenga. Bagatandukanya ivyo ijambo ry'Imana ridutegereza mu migenderanire dufite n'abandi, bakomba kubitandukanya n'ivyo baronkera mu gisabisho. Ibisabisho, gusoma ijambo ry'Imana ntibishobora kutubuza kwitwararika icoteza imbere umworo n'umukene. Hari ababona ko kwitaho iteka rya muntu, kugwanira ukuri, guharanira ko ubuzima bw'abandi bwubahwa,
ari iby'abisi ari iby'abanyapolitike ibyo bitabaraba bo bazosenga gusa. Tuba twihenze cyane. Yezu ari ngaha ku isi yaragwaniye umworo, yaragwaniye umupfakazi, yaragwaniye imfuvyi, yaragwaniye abarenganywa, yaragwanije agacinyizo, yaragwanije agasuzuguro. Natwe nk'abakristu dushaka kuba beranda, dushaka guharanira amahoro n'ubutungane, ibyo dutegezwa kubigwanya n'ingufu zacu zose n'ubwenge bwacu bwose n'umutima wacu wose. Gukingira iteka ry'ikibondo kikiri mu nda kigomba kunigirwa mu menshi kuko umugore akoroye inda, erega uko no guhagaranira ubweranda. Guharanira iteka ry'umurwayi ngo ntahohoshwe ni igikorwa cy'urukundo, cyo kimwe no kwigisha abana. Ntidushobora rero kuba beranda tutitwararitse bene ivyo, tutagendeye muri iyo nzira. Mbega none ivyo birashoboka muri kino kiringo turimwo, muri uyu mwaka turimwo, muri buno Burundi turimwo? Birashoboka koko. Tubigize ihangiro turabishobora, ariko kubw'ingufu zacu ntabyo twoshobora. Dukeneye gufashwa na mutima, dukeneye ubukomezi buva ku Mana, dukeneye gufashwa n'igisabisho. Cyo gituma duhanga amaso Yezu we ndongozi y'ukwemera kwacu kugira ngo dushobore gushika kuri iryo hangiro. Umuvyeyi Bikira Mariya nadufashe kandi adusabire, maze suri izina tuzobe mu bahiriwe, tuzobe mu beranda, tuninahaza Imana, Imana nayo ininahazwe muri twebwe ko twaranguye neza icumuka amashaka tugire Kristo. Naganze Kristo.